night. Oh na na na, it's your boy G1. Mwana mirundi representer. Abeli Oji from M-Pit. Na na na. Magic Record. Trende hiti za kuribiti, utabafana dukore hiti. Ivyapa trende hit, imodoka nziza trende hit, ivulilo trende hit, amashule trende hit. Ivyapa trende hit, imodoka nziza trende hit, ivulilo trende hit, amashule trende hit. Trende hit, 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 trende hit. Kata mwendo twende na wakati, waliopinga muje kati kati, mone trende hit na bahati. Party, party. Oli King. Yeah, Sema oyo, sema oyo, 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 oyo. Aisha mwarasha kichokwe. Miranera shongenda ahantu yashira iragera kure. Ninde muntu hano yemera yabatsi kuririmba Mirana ngaha. Mirana wako urimbana si wanje cyenyera tubabire shakira wo yeah it's your boy Freedom G1 2 feet manager Chris Body MC nice Mirana mwana mwiza mwana ngunda mwana shoma mwana shaka Mirana Laya mandi kuru wande nabo shaka niwe ngunda Mirana Manya umutima Yutuma dari zara Ni hasi kinu kikumbuza Kikambira ngo mureke Sizona vyumva kuko mukunda Baza nabanzi basiko mukunda C'est toi mon ami C'est toi mon bébé Your love again What's it? Mirana 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 Mama uvemera Tukajane nuwachu kama Hey Mama Zakutwara no kwa mama no kwa mama ukunura Niranyica bikamera kugukunda Mona Lisa unaliza hamwe yuko numva shaka no gusala yeah no gusala yeah Mwana w'umuntu tumamba kwezi uri kirezi Ni hasi kinu kikumbuza Kikambira ngo mureke Sizona vyumva kuko mukunda Baza nabanzi baziko mukunda C'est toi mon ami C'est toi mon bébé Your love again, my pretty girl Mirana 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 Ese uzemera Tukazocari wacu kwa mama Kwa mama Nzogutwara no kwa mama Niwe numva tuzobana Nzogutwara no kwa mama Niwe numva tuzobana Nzogutwara no kwa mama no kwa mama Recitation, amasimensi kuri G1
Yesu mabona n'ibintu bimeze neza tubandanya turyoherwa umugwi wandi hizi mwabibonye nabwira ati jewe nta wundi mugwi nzi hano mu gisagara ca Bujumbura atari umugwi Twari hizi ngonyene turafise hajya ahantu vuga abashoboye gushigikira twabwiye ati turi kumwe radio ya televiziyo nkuru y'igihugu byashoboye kuba bifata mu mugongo kino gikorwa kugira ngo iri sango nk'iri irigenekerezo nk'iri turi hano hariho Ori King Ponawere yashoboye kuba yashigikira cyane bino bikorwa kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo ibintu bishobore bigenda neza turafise isamiranira kuri 97 n'ibice bitandatu naho si yindi bayita Igico FM the best of them ariyo nanze sanze nkorera James the best namwe nayo yashoboye kuba pata mu mugongo bino bikorwa ibintu bishobore kuba bigenda neza cyane turafise DFTV yafashe mu mugongo bino bikorwa kugira ngo ibintu bigende neza cyane nabo barahari turafise Buja Post TV yashoboye kuba shirikira bino bikorwa ikabifata mu mugongo kugira ngo ibintu bigende hano n'abandi benshi umuntu wese yafashe mu mugongo kugira ngo bikorwa bigende neza n'abaduhaye kino kibanza ndabwira ati God bless ndabwira ati Imana ibahezagire cyane mu mwanya muto imbega muriyumvira ati muri lancement officiel ya filime Uruhombo ati mbega bimeze gute ati mbega ko tutarayibona ati mbega ko batarayerekana dushobore kwa twiraba kugira ngo dushobore kwa twigira kituyivuze ko nababwira ati filime cyewe nzira mu gisagara ca Bujumbura ntabwo irige risohoka igira isohoke mu mwanya mutoyi abemeranya naje komiduru amasimeza cyane filime cyewe nzira mu mwanya mutoyi igira isohoke niyo umugwi 20 ndabwira ati amaso kuri ekran mukureko cyo naidi filime nzira mu gihugu cyo Burundi siko none hari undi mugabo uzagira amafilime ngaho mu Burundi hari undi muguzi ni 20 yonyene atwadi iti sorry atwadi iti ngomuri kona bumva komiduru abasimeza iti dusaba mu biga by'icyuma bashobore kumanza batwereke icyatumye inshuti n'imiryango bari hano novuga abanyacubahiro benshi bakomeye bari hano abavyeyi bari hano n'abandi benshi bagiye batoreka dukomera amashi umugwi 20 hits ndabona mwari mwagiye cyane amaso yari kuri ekran imbere y'umwanya s'umwanya kandi n'inyuma y'umwanya s'umwanya murabizi filime iri ku rubuga rwa YouTube rwa 20 hits mazafira basivyo kuba dukoresha umwanya turabona abavyeyi bacu bari hano ama bacu bari hano rero tubasabe rero kugira ngo muze kwirabira ku rubuga rwabo rwa YouTube kugira ngo ibindi bintu bize kubandanya bigenda neza ndabona tubandanya twahaza abandi banyacubahiro cyane reka dusabe umubosi asanzwe andavuga ni CEO Musamirizi Igico FM je naho ndi umubosi nzi hano mu gihugu cy'u Burundi ibyo ndabivuze ndi hano amakamera ari hano na undi mubosi nzi hano mu gihugu cy'u Burundi bamwita DJ Fanny ndabivuga ko namuvuga mu izina ariko bamwita Queen of Interview nimba ndi kuri mikoro ngavuga neza nimba nuko mwumva ijwi risohoka neza ni kubahera uno mu mabuja bamwita Queen of Interview reka ndamusabe ahaguruke mu cyubahiro ciwe kugira ngo tumwakire nawe ari hano muri kino kibanza turashobora kumukomera amashyi menshi cyane ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe ndishimye ko ndi mu kino kibanza aho twaje kuraba ireresi kujya inshuro ya mbere nibaza ko umuntu wese ari ngaha hari uw'icubahiro kuko nibaza yuko Ori aziranye n'abantu isinzi mugabo no musinzi baradwise ko turi ngaha nuko turabagiye tubari imbere yiwe nuko turabantu biteka imbere nikomera amashi mwose aho yicaye jeno banarigeze kuraba agace gatonya bavuga yuko tugerageje kuraba image yacu image y'inovresi image meza cyane turukungere tuzi yuko ibintu by'amareresi ngabo Burundi atari ibintu biratera imbere rwose nkuko tuzi mu bindi bihugu mugabo narako bo kamera bagerageje rwose image ameze neza so nibaza yuko yoba yagoranye ngaha mugabo niwe irabira kuri YouTube ubona ko itandukanye ari so nziza kandi n'abakiye bariko abantu babisemo babishaka babikunda nicyo gituma babona ko bakina akabiviva iteko rakina hama ndabashimiye ko yandiga
iyo kenshi Is DJ Oli G the mix master? mvuga menshi iyo ndi kuri televiziyo y'igihugu nka birango akoze. Yese tumukorera amashyi menshi cyane. Nawe numwe asanzwe akorera ku Samirizi iradiyo nkuru na televiziyo by'igihugu, nawe ari hano yaje gushyigikira navuga abahungu biwe Oli King yaje kudushyigikira kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Umuyobozi w'Isamirizi Igico FM nawe ari hano yaje kuba ashyigikira bino bikorwa, yaje kuba ashyigikira kugira ngo bino bikorwa bibandanye bigenda neza cyane. Hari abanyacubahiro benshi cyane, ibintu byashyigikiwe n'iradiyo nkuru na televiziyo y'igihugu murabona yuko atari bwa bwana, ari ibintu bimeze neza cyane. Hamaze kuhasohoka amareresi menshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko amareresi je ntayo nzi atari ireresi yise ngo uruhombo. Ireresi nayo ni y'umugwi wahe? Asante sana na undi mugwi nzi hano atari umugwi wa Trend Hit. Rero reka tumanze mu cubahiro abantu twese turi hano muri abanyacubahiro twamaze kuba tubakira. Reka duhe akanya bavuga perezida wa runo rubanza, bavuga eka mbere na perezida wa Trend Hit ariwe yatumye abavyeyi bari hano, abanyacubahiro benshi batandukanye, ariwe yatumye turi hano tuberewe nk'uko abikeme beza bambaye iniro umenga bagiye kwakira umukwe bameze neza, abasore beza twambaye amakoti tumeze neza, amateleviziyo imbonesha kure zikomakomeye ziri hano kugira zaje muri kino kibanza. Reka tumusabe nawe ashikano imbere mu cubahiro ciwe, turashobora kumukomera amashyi menshi cyane. Bamwita Oli King Pro the Brake Gorilla, tumukomera amashyi menshi cyane. Karibu mtamu. Sawa. Umeze neza. Umeze nzange mbameze neza, sibyo? Mwihanganira mvuga amajambo menshi, sibyo, ariko muraza kutwihanganira. Ubwa mbere manje gusaba imbabazi ku bwa son y'abatekinisiye bacu byabagoye, ariko nibaza yuko abantu bazi iby'ubuhinga. Film irafise son gusa son yangiye ngaha. Ubuhinga ntibusezerana mwese murabizi. Ariko ubu tuvugana filime yacu guhera saa 10 yari kuri YouTube ya Trend Hits nihiri ubu nyine tuko turavugana. Nibaza ko byinshi mwaza kubirabira hajya rekura ko nako mwanya watugoye niki, ariko mutabariye kubwiyo mpamvu ibindi navyo nagoma fate akanya imbere yo kuvuga ibintu byose. Usubira nshimire hariho CEO Igico FM ni Samirizi jewe nkukira nkorera, ariko mwabonye yuko hari inyuma habe turagira amalogo yadufashije cyane. Hariho ilogo yitwa DFTV. Iyo mvuze DFTV ari umuntu ayiserukiye ari ngaha, nagomba kwanza amanze ahaguruka baramutse azobakoze cyane. Umuntu yaserukiye televiziyo yitwa DFTV ahaguruke aturamutse, naho yaturamukije mugabo yongera aturamutse kandi kugira ibyo ngira mvuge muze kubitegera neza. Mwamubonye yicarire, sibyo? Ngomba subire mpagurutse umuntu arongoye iradiyo yitwa Igico FM ari ngaha, umuyobozi na ahagurukira baramutse. Murakoze cyane. Nukuvuga yuko ibintu by'amareresi hari abantu benshi mbona bari ngaha babizi kundusha kandi bakoze cyane kuba baje kudushigikira. Thank you so much. Nukuvuga ko dutamba twirore. Icambere rero nagomba ndababwire kugira ngo iyi reresi iboneke ni kubera ko hari abantu turabira ko hari abantu batureze badukujije gushika no saa tunga mutubona ngaha. Ndavuga cyane cyane Mabuja DJ Fanny, mwese murabizi yuko afise ikinyamakuru bikora ku rubuga rwa none rwa internet rwitwa DFTV. Niko nanje nakuriyemwo, niko gwatumye menya ibyo bintu byo gukora amafilme, nkamenya ku directinga filme, kwandika gute, kubera ko uyu muntu mubona ngaha umuswe yuteke ibintu byinshi. Nibaza ko abamuzi muramuzi, kandi nibaza yuko amateka yose no yavuga ngaha ngo ndayamare kuko nimeshi sana. Rero niyo mpamvu mubona ko igihe twagize DJ okay mudufashe muze murashiramo ayo malogo yadushigikiye. Murabona ko TV irimwo, iyo mwumvise DFTV muca mubona uno mu Mabuja ari ngaha. No muvyeyi wanje ni mushiki wanje, mama wanje ari ngaha mvyara arabizi. Mama ndamubwira ati ndafise mu boss wanje ni nkamushikanje kandi arasupportinga mu bintu byose bishoboka, ubuhinga canke iki no mu boss wanje gushika no mwanya. Ariko ikintu cyambere kiryoshe ndagiye kuba ari ngaha. Nkashimira kandi abantu bakina amareresi nabone bari ngaha, baje ngaha bamenyesha makuru batandukanye, makuru menshi akutandukanye, mwaje kudushigikira. Kuri iyi filime mwabonye yitwa Uruhombo, ni filime ya mbere dutanguye gusohora. Amafilime nibaza ko ababimenyereye cyane murabizi ko itere ya filime iragoye cyane, ariko twebwe niho tugitangura twarakoze ibyo dushoboye byose
kandi uwovuga ico yovuga yaba commentaire canke ikintu uko abivuga ari uko ikintu cyabonetse ikintu gitabonetse umuntu ntiyoronka ivyo avuga rero muze kuja kuri YouTube muze kuraba ibiriko ndazi muza kuryoherwa ibisigaye navyo novuga ati mwarahezagiwe cyane acha nongera nkavuga ati reka nshimire umugwi wose wa Trend Hits Films aho muri hose mwaguruke muramutse abantu muzamukoze cyane mwakomeye musubiye mu cyaro niba mwabibonye mwabonye ko ari umugwi w'abajene bakiri bato kwese turabanyeshuri naje ndi umunyeshuri n'ubwo ndi umumenyesha makuru nkaba no mu cameraman n'iki naje ndiga turi umugwi w'abanyeshuri tugitangura turiko turagerageza ibintu bya filme ariko twagiye hamwe maze dushira inguvu hamwe tuvuga duti reka dukore duhanura abantu canke dukine ibintu nk'ibi nibaza ko iyi filme nimwayiraba muzosanga ifise ubutumwa bukomeye cyane imbere y'ibyo byose muzo kritika canke iki mumanze murabe ubutumwa buri muri rya filme muzamukoze cyane kuruta ibindi byose muraba muze kuyiraba kuva saa 10 ari kuri YouTube ya Trend Hits rero icyo nashatse kuvuga ni iki nagomvye ahanini gushimira mwese mwaje ngaho kudushirikira nibaza ko mwese ni mucane hariya mwabonye ko sare yuzuye mwabibonye ko sare yuzuye sare iruzuye iyi ni famille abantu baje kudushirikira badukunda bakuvuga byacu kandi bandi bahezagire cyane n'ikindi gihe muzogume mudushirikira nkuko muje kuri YouTube yacu murabivuga byacu turacari bato dukeneye gutera imbere dukeneye ejo nako tuzozana imidari ivuye mu bindi bihugu kandi turashigikiwe kubera ko twamaze kumva ko ngaha hari abamenyesha makuru batandukanye hariho abasiyo batandukanye rero ikindi naco ngo bampereze ko yuko ino filme kandi murabizi bya filme bitwara uburyo bwinshi cyane sivyo nagomba ntange iminota 5 umuntu wese aza kuba ari ngaha yifuza kudushirikira turafise ama flash disk twacuruza ko iyo filme guhera ku mafaranga 50 urashobora kuyigura ntushobora kuja munsi ya 50,000 mugabo kuva kuri 50,000 kuduga uraza kuyironka iyo filme kuri flash yawe musanzwe murabizi abantu bazi by'ubuhinga flash yakugoye amafaranga ariko mugira ngo utwereke nawe kudushigikiye cyangwa ko dutera intege utwereke ati aba bahungu cyangwa aba bana uko biri kose ndabafatiye mu mugongo ibintu bya filme ababizi murabizi muri notete gwe turimo n'ibintu bigoye cyane ababizi n'abantu bamaze gukina filme menshi kurusha nababonye ngaha abo bantu barabizi ko ngaha inotete ushaka gukina filme ukazorinda ufata nayisohoye kubera iki kubera wowe n'intambamyi zitandukanye rero iyi filme ni parties zibiri partie imwe imara isaha iyindi kamara isaha n'iminota no kuvuga urubaho rwagikomeye cyane rero twebwe na equipe technique ngomba kwanza na equipe technique ya Trend Hits aho bari nabo manze bahaguruke ubabone abantu dukorana abajene bagenda dukora muri equipe technique ya Trend Hits mushobora guhaguruka mwamukoze cyane dike uri Isma Oji ayikaratunganya ibintu urakoze cyane aba n'abahungu dukorana n'abajene nabone nta mubosi tugira n'ibintu tugira tukagenda tukaja hamwe twingunganya je ico nshoboye ugica ashoboye tugashiriza nguvu hamwe niyo mukobwa mubona ari kara kamera nawe nari muri equipe technique ya Trend Hits yitwa Eliane ni umufotografe kandi arabizi neza cyane nawe ni muze kumukomera amashi sivyo rero umaze kubona tujye muri camp wacu iyo ishine ko ndababwira ngo mwumve ikintu twako turavuga cyo kudushigikira icyambere kudushigikira no kuja kuri YouTube yacu ukagira subscribe hama ukaba mu abone hama ukazura gukurikirana iki naco akantu wabonye shaka commentaire tubwira ati ariko naho mwagize uko mara muhindura kacanke turakunda ibi muzamuke mubishigikira ni byiza cyane bisigaye navyo James the best araza kudufasha hari ama flash ngaho inyuma ariko iyo film umuntu wese yifuza kudushigikira simvuze 50 bashobora kugura nayo arenze ariko nibaza yuko abantu mwese muri ngaho uza kumva yo bishobora arashobora kubikora ariko n'udaza gushobora ibyo ashobora kuja kuri YouTube akagira akaraba film azaje kuguteza imbere hama jewe nta byishimo mvuga kuko jewe iyo nezerewe canke iyo ntanezerewe cyamba speechless ubu rero ndavuze nico mvuga mbonye ngene mungana nkuko nkabona abantu mwaje kudushigikira thank you so much ndashimye kandi abanyeshuri nigisha ahantu nigisha nabwo mwakoze cyane kuba mwashize Imana ibahezagire cyane hama mwese rero mushubahiro cyanyu mwakoze kuza kudushigikira ama commentaire nkangahe gusa turashobora kuyakira impanuro cyangwa ikindi kintu turabikeneye kubera ko murumva no tugitangura turakeneye impanuro zanyu turakeneye no gushigikirwa murakoze cyane murakoze cyane President Origi nizere yuko mushobora kubana mumererwa neza yabashimiye uwo batarakira ashobora gusaba mwakire kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane ntashobore kwidoga
novuga igikorwa kimeze neza aho New Generation ugwaruka ruriko rurakora muri wa mugambi kugira ngo dushobore kuba bo kwiteza imbere biciye mu ngabirano zabo kugira ngo umujene wari wese ashobore kuba yobeshwaho n'ingabirano yiwe ashobore kuba yobeshwaho n'igikorwa nk'iki. Kera wasanga abajene bangana nk'uko baja hamwe baja mu marigara ariko baja hamwe kugira ngo bashobore kuba bokora ikintu cyoshobora kuba cyoshobora gufasha urundi gwaruka cyoshobora kuba cyofasha abandi bajene. Ndabwira ati bless Imana ibahezagire cyane. Ndabwira ati nawe urashobora kuba uri hano utaragira subscribe ku rubuga rwabo rwa Trend Hits ushobora kugenda ukandika Trend Hits kugira ngo ushobore kuba mubashigikira. Filime yamaze kuba ishika ku rubuga rwa YouTube. Dushimira kandi abantu baje kuba badufata mu mugongo no mu professeur kuko mwabyumvise arafise abana yigisha arafise n'ibindi bintu byinshi amaze gukora. Ni kuvuga yuko n'abavyeyi bari hano basanzwe bafise abana bari mu mugwi wa Trend Hits nizere yuko badashobora kwidoga kandi bimeze neza bishobora kubandanya bigenda neza cyane. Urashobora kuba uri hano ukaraba igikorwa ukuntu cyagenze ukaraba ukuntu bimeze ukavuga ati kugira ngo murakoze cyane. Ndakunda kuvuga nicaye mugabo ko byuma bitabikunze nta munkundire ntaco negere ngaha kugira ngo ashobore kugira icyo mvuze. Banze ndabaramutse cyane abantu mwese muri Trend Hits. Umusemo ofisi chief mvuga ngo Trend Hits. Félicitations d'abord. Imbere yuko nduga ku ijambo nuko ngira commentaire kuri filime mwajeje kutwereka filime nziza cyane. Nagira mbanze nshimire cyane abantu muri Trend Hits n'abantu mwashoboye gukorana kugira ngo mushobore gukora igikorwa nk'iki kuko igikorwa nk'iki igikorwa gisaba uburyo bwinshi n'ibyo bisa nyamunini. Rero ibyo byose mukaba mwashoboye kubitunganya mukabikoresha neza ikibanze kuko bakeza ko cyane rwose. Ndashima ukuntu mwize gukoresha umwanya mu cyongereza bavuga time is money. Ndabashimira cyane banze nkengurukire cyane Orikingi jenda muzi nisi tumaranye simike ndafise ukuntu genda ndaraba umuntu buke kuva ku ntambwe ya mbere gushika ku ntambwe abagezeko naramubonye ko umukozi ubona yuko afise kazoza. Orikingi banze ndabukeze cyane kuko abantu benshi tugwaruka byinshi dushobora kwiyumvira mwumvise ibintu akora mu mwanya umwe arigisha agakora mu radio agaproduza n'amafilme si benshi bo bishobora cyane. Iki rero ca gestion y'umwanya ni ikintu cyiza ari naco nagiye mbanze nduge ko mu gukebura urwaruka ruri ngaha na cyane cyane urwaruka nkatwe twige gukoresha umwanya tubone yuko iki dufise kimwe turiko turakora uno munsi aricyo cyonyine gikwiye kugira dushobore kuba twobaho. Twige uno munsi uri gukoraka ariko ukabona kandi kantu kari ku ruhande gashaka gutuma wisununura ntuzivuga ko ibi rero byo gukoresha umwanya twese turabikoresha. Mushaka kwibaza uti ibyo umuyobozi wa radio ibyo ariko kandi si icyo gusa nkora kandi abantu ngaha twahuye mbere bakanatangara bumvise ko n'abandi umuyobozi wa radio FM kuko mu bisanzwe jewe nasanzwe nkora mu kigo cya leta kiri gutunganya amasezerano akorwa hagati ya leta n'abanyamitahe cyane cyane iyo baje kurangura hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngejeje gutunganya ngejeje kumenyesha amakuru nkagiye gutunganya inyigisho hamwe n'imigenderanire mu kiganiro bikega cya leta. Ariko kandi dushikani tumukengurukira cyane yari ikwiye ko twoja hamwe tugakoresha umwanya. Rero ibikorwa turiko turakora turiko dukoresha umwanya. Orikingi turiko dukoresha umwanya. James the best turiko dukoresha umwanya kugira turabe yuko iruhande y'akazi kamwe dukora dushobora gukora n'ibindi byogira icyo bidufashije. Namwe ndabatera intege nk'ugwaruka muri Trend Hits niye abantu mwese ugwaruka ruri ngaha mwumve yuko twogerageza na cyane cyane biciye mu tugenegene cyane icyo umuntu wese asanzwe akora uyu mwanya ntitubwisha ubusa. Ngiye kuri commentaire kuri filme nziza mwatweretse ama image ntacyo ndavuga ko
DJ Fanny yagize icyo yabivuga ko icyo nashimye nuko ari filime navuga uti ivuga ubuzima abantu dusanzwe tubamo, ibijyanye na politiki actuelle. Byarimo ibintu bibiri cyangwa bitatu nashoboye gukuramo: impanuro zo kwitunga, ubwa kabiri gutungwa n'utwo umuntu afise. Ariko baravuga hariya bajya bahungu bawe ashika bane, hagize umwe avuga uti nyamara ibintu turimo ntibyoherera mwubi, ahubwo twiyumvira umugambi twokora kugira tuve mwibi ati tuje korora inkwavu. Ça cadre bien avec la politique actuelle yo guhamagarira urwaruka iruhande yo kwitunganya, twitunganiriza imigambi, ariko twiyumvire no kuja na cyane cyane muri politike y'igihugu kugira dushobore gutera imbere mu migambi myiza baza baratwereka natwe twiyarime. Rero mwumvise ko bavuga uti tugende utwo dukwavu, inkoko nibyo. Aha rero icyo naciye nkuramo, twirinde kugaya umwuga. Umwuga uno munsi ushobora kubona ari muto, urukwavu urashobora kubona ari ruto, ariko ejo cyangwa hirya y'ejo uzoba ufise inkwavu 100 nk'uko babivuze hariya. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi nacyo nakuyemo nuko gutungwa n'utwo umuntu afise. Mwabonye bariko barafungura ikijumbu, umwe yavuga uti ewa niki kijumbu bite turaciririrwa, bavuga uti shima niki twabambiye kuronka. Uno munsi turonse iki kijumbu, ejo dushobora kuronka n'igisumbi kijumbu. Ibi ni ibintu bikomeye cyane ku filme, kuko iyi filme ishobora kutwigishiriza urwaruka cyangwa ndetse ikigisha n'imiryango izoshobora gukurikirana ino filme. Rero King ndabakeze cyane kuba kuri kino gikorwa kijanye no guhanura yaba mu kubana aho tubaye, mu guhamagarira urwaruka kwitabira imigambi yobateza imbere. Ntabarandiriye rero nagira ndabashimire bimwe byimva mutima kuri kino gikorwa, ariko kandi ntengurukire cyane abantu mwese mwashoboye gufata umugongo kino gikorwa, na cyane cyane abamenyesha makuru turazi ko mufise ujurigera kure. Mushigikire King, bino bintu byashoboye gukoreka uno munsi dushobore kubona biciye ku murongo wa YouTube, dushobore kubona abantu batari bake bashoboye kuraba ino filme bivuye mu bikorwa byanyu. Umwuga wo kumenyesha amakuru narawukozemwo muri radio televiziyo Rema imyaka 4, ndi mu gisata kijejwe byo kumenyesha amakuru. Ndazi yuko ijyo ryanyu rigera kure. Turabasabye rero mudufashe, mufashe King kugira ino filme ishobore kugera kure. Muri make rero nibyo, reka tubashimire cyane yaba mugwi Trend Hit, yaba King kwizina ryiwe ku bikorwa kwa kino gikorwa mwashoboye gukora. Imana irahezagire. Merci beaucoup. Yes, turashaka kukumera amashi menshi cyane. Ndabutse yuko biko biragenda turi kuri live ya Trend Hit TV, ushobora kugenda ubikurikirana. Dushimira abashoboye kuba bashigikira kino gikorwa kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Reka hariho uwundi yasavye umwanya asanzwe akorera kuri RTNB, nawe yasavye umwanya agire icyo avuze. Reka tumuhe akanya. Murakoze. Ego maravuze cyane mfata imisekunda 120 vuga iminota 2. Ndabahaye mwiriwe mwese. Indro Prosper nkorera radio televiziyo nationale igisata cha televiziyo. Manje gushimira uyu mwene wacu ni ryambere tubonanye. Umugabo nagoma namubatse akabazo kamwe, abo twagendanye ngira ngo bozana mikoro akaca kishura cyangwa atakishura araza kukishura mu nyuma, mugabo bizagenda neza. Ego ndashimiye rero abashigikiye iki gikorwa mu gusenga ni mu buryo, kandi turi mu mbona kazoza 2040. hari abavuga ko tutazoshikayo, uburundi buzoba bwifashe ni mu 2060 igihugu zoco biteye imbere ntituzoshikayo. Mugana agomba mbazi muraza gukanyishura, hari abo twagendanye yafama mikoro n'amakamera. Rero warakinye filime yitwa Uruhombo, twayirorereye yose, mugabo ibyo byose byo dukora ni ngombwa dushigikire. Rero muri umugambi wawe uwe uriyumva neza ko uriko urashigikira nk'umurundi akunda igihugu, uri kurashigikira iyo mbona kazoza y'igihugu kugira 2040 hari gihe tazoshikayo tuzoye twifashe
mu 2060 tuzoba tuteye imbere. Nivyo rero ndashimira abantu bose bashigikiye nongera ntera kamo ibikorwa abarundi n'abarundikazi mu baca cyane by'abajene bavyize utugenegene tuvyitse utugenegene twe tuvyita ibikorwa mbabwenge. Muze murabiduha nka televiziyo y'igihugu mubidushikiriza nukuri natwe turagerageza kubishikana kuri nukuri Imana ibaheza ngere bazigame ibahe amafaranga uko bikoreshwa n'amafaranga ibahe n'ubwenge ndaramukije. Ako kabazo n'ivyakunda muraza gukanyishurira hajya hariho abagabo n'abafasoni nyamara abakenyera kamera twagendanye ngira baraza kubyishura ndaramukije. turashobora kumukomera amashyi umwe wakoze Sibire ndabarabutse umukomera amashyi. Uyavuye ngayitwa Prosper je n'umushefu najya ntwara muri hoteli bagisata cyo gutunganya ibiganiro kuri televiziyo y'igihugu. Ndacari ngaha ntumbeze. Kubona nk'umuntu nk'uyo twe muri hoteli twubaha akaba ari mu kiro kibanza je n'ukuri umukomera amashyi kandi cyane nawe kandi nuko wazakuza nabonye logo kuri afishe mugararize kwatuma bamwe mu bakozi ko nibwo ari ku telefone aje ati genda ukore nazaniruka kuko arantwara. Rero gikuru nuko novuga ati ndavye ishaka Oli King afise nibaza yuko umuyobozi yabitubwiye nubwo atabisiguye neza cyane ari umwe mu bakozi sindiko nabivuga ngaho ni kubera ngo natumiwe mu bintu vyiwe nukuri ari mu bakozi una telefone hari igikorwa cyihuta azariruka ibaze kuba ko ibyo bintu byose bako novuga yuko sindiko novuga ko yantoye ahubwo mama we nahaguruke kuri twifotozi ndamusajya gafoto Oli nimba ari ngana je twifotoze nukuri bama gafoto nawe kuko yaravyaye ingagi. Murakoze cyane bazi gituma nabivuze ibaze ibyo bintu byose Oli King akora mugabo atamuzi zo kugera mu bura ku kazi ngo nuko afite ibindi binakora. Novuga yuko igituma nsavye ngaho kwa foto niko ndamubona ni nka mutonya wanje ndamubona mwo jewe kuba ndongoye kuba novuga ati isi radio nkaba afite inyamakuru cha TV online ndi n'umukozi wa FNB chef wanje n'uyavuye ngaho ubwo hari abanesha kugira ngo kora muri televe ngo bihebe ngo uko amaze kugurira radio yabokora byiwawe bihebe bikore bizo ko ni ibintu biri muri twebwe ni passion. Rero na Oli King ni passion ni muri we kuko n'umuntu ni yakana takazi agerageza kukiga kugira kamenye. Rero kico novuga amarerese mu Burundi ntiyageragiye aturiha ariha abayakina mugabo ku ntege zanyu baza yuko ushaka gushika kure gusumba ni mwe nyene kubafata mu mugongo situ bakunda gukenera imiduga bagakenera amazu bakiniramwo bakunda kuke arva uko umuntu w'umurundi kenshi turabagora iyo baje kudusaba bakinira ko baba bameze kose kumva mengo ni woba urusha kwindi wawe ukamengo ara kwesprit ngabo mu gihugu biteye imbere haje abantu kugusaba ubaha wiruka ngingo mukine kugira mushikiye kure mwerekane visa vyacu mwerekane kumbure wahora yumva Burundi atarabubona kuko ano masina bashika kure cyane. Hariho abarundi benshi bari hanze y'igihugu bagiye abavye bavuye nko mu nkambi basanga arumva Burundi muga ntabwazi. Rero aya ma YouTube keshi barakurikirana iyo ko araturaba bariko bararaba ibiriko birahabera kumbe muri Afrika wabona mama nuko hameze sirtu mu Burundi nuko hameze ugasanga ari ikintu yokora kugira ateze imbere rero mu bakomera amashi cyane n'abantu bakora bitanga aba izo flash Jesse ngunda kuvugira hejuru cyane ibintu byinshi arazi yuko ataco erigera ngendera ko ndagifise ndeke kukimuha je yo flash azoza lokenze amafaranga azegura arayazi azoza ndayigure mu bandi murakoze. Rondara yitwa Kerine mu mbere micro aze dufashanya n'akantu gatuye. Okay.
ndabona umenga byamugoye. Baba yindi mikro mu mupera. Muhawe ikaze mwisange mu banyu kuko urukundo rwatandira bakeje musangwe amahoro murakaza muri sanze musangwe n'ibyicaro bibereye muruhuke imico n'akaranga nivyo bibaranga musangwe amahoro murakaza muri sanze musangwe n'ibyicaro bibereye muruhuke. Yes ndabakiye mu buryo bwanje ni DJ Free AKA Nice. My love, cook it up. Tendi hiti mwumva nakunywesha ibiroko dukoresha meditation made creation. Ibyo dukora byose tubishyira mu ngiro bikarahira tubigize umwuga. Tendi irakora amashinuka mushinuke, Tendi irakora amashinuka mushinuke, Tendi irakora amashinuka mushinuke, Tendi irakora amashinuka mushinuke. My friend, every shine, turn every day shine. Purchase your tracks. Every shine, turn every shine, every week, every day, turn every shine, every week, every day, turn every shine, every week, every day, every week, turn the shine, today, tubatamwe ibikorwa bipya, freedom nkaboneka nk'ijombo gipya, turn the hit every day, zo gumaripya, seniya se yayobo baguma bipya. Everybody say attend, everybody say attend, everybody say attend, everybody say attend the heat. Every shine, turn every day shine. Purchase your tracks. Every shine, turn the every shine, every week, every day, turn every shine. Every week, every day, turn every shine. Every week, every day, turn every shine. Thanks. Na directeur technique wayo Olivier n'umugenzi twahuriye ku ishure asanzwe akorera muri ibintu nyene yaba iby'iradiyo cyangwa se byo ku rubuga. Nibi bya filime twabiyazeho gatoya arambara atafise filime ashaka kuzerekana cyangwa se ashaka kuzereka abantu. Je nayibonyeho gace gatoya ariko ndamubaza ati filime izoba imeze fresh. So singiye kuvuga ibya filime sana kubera ko muraza kuyiraba ku rubuga yamaze gushikaho kuri YouTube. Cyo navuga nyuma y'ibi bintu abantu barashobora kuba babona ngaha turi abantu batarenga n'amajana 6, ariko mu majana 6 ku bantu bakunda Olivier iyi filime yashobora gushikira isi yose. Nimuje kuri YouTube ngo muyirabe gusa, ahubwo muyihereze n'abajama bayirabe. Aba bajene bishize hamwe kugira ngo bakine filime nuko bashaka ko nabo ejo cyangwa hirya y'ejo bazoba. Ibi bintu DJ Fanny yavuze ati nibirariha mu gihugu cy'iwacu, ariko nibishobora kuriha atari twe tutumye biriha nyene. Twebwe nyene nitwe tugomba gushigikira aba bene wacu kugira ngo nabo nyene ejo bazobe abagabo cyangwa se babe abagore bafise ishambo mu bandi.
hari abantu babona gukina filime ari ibintu bidafise epfo na ruguru, ariko notera intege aba bajene bariko barakina filime. Ejo ni heza, ejo ni heza, turi kumwe twese birakunda, yaba amateleviziyo yaba amaradiyo, tugakorana hafi na hafi. Bamwe bavuga ko bitariha, ejo bundi bizoba biriha. Kino vuga rero ni ugushimira Olivier n'amatera intege yamubara ati bitangura bitaboneka ariko bikazogera hejuru bikaboneka. Uno munsi birashobora kuba ino sare tunganuka, ejo tukazobikorera kuri stade tugiye kwerekana ayandi mafilime akomeye. Olivier natera imbere, natwe abanyamakuru tuzoba dutera imbere. So ikindi novuga rero ni ugushimira ababashije gushika ngaha, gushimira ababashije gushika ngaha kumushigikira. Ibisigaye twese duhurire kuri YouTube kandi umuntu ayiraba asigemo commentaire kugira ngo aba bajene bacu bamenye icyo bahindura. Nimwe mu babari ati muhindura ibi, nimwe mu babari dukeneye ibi, kubera ko n'abakozi banyu. Sawa, murakoze. Yesi nawe tumushimire, arakurikira ikinyamakuru Dova TV show. Abafashe ziri amahoro tugire Kristo. Je uri kingiro umugenzi yaranshigikiye, avuze ngo ndi umusore mugajewe ukabwira mariage ndubatse. Ngira ndamushorere kubera ko naje aranshigikiye ngira mariage. Tarashigikiye cyane gose ujya mu sore, abasore baragoye. Nagira nsubize inyuma cyangwa ugabo jewe flash nyenda igure 50,000 kibaza barabona aho nicaye bakibaza bayatore mahera ni mata to bomorora ngo ndimusore. Ngarutse ngakubwira ngo ndabashimire kubera ko mwumvise ko twende turabajene, hari abajene bakiri ku ishure baciga bakeneye gutavugira ngo je baje ku mashuri. Cyo gituma rero tushazubwira ngo nihagira umuntu ashaka kwisoza cyangwa sigitira amavuta iza kuba isawa. Abantu mwese mwaje ngaha nagomba ndabasaba mwese mucyo cyane mwikomera amashi. Namwe ejo nimwagira urundi rubanza nk'urwi wanje cyangwa urundi rubanza rutari nkuru, muranyikora ko nanje nzobashigikira cyangwa nanje nzoza kubashikira ko namwe mwabikoze. Ndashimira cyane iradiyo yitwa RFM, nabonye baje ngaha n'ubwo mwakoze cyane, mwikomera amashi. Nabo mugado wanje yitwa Diko, asante sana hamwe na keke hariya nubwo nashoboye kumenya, ariko murakoze cyane. Nabo nyene bariko badufata mu mugongo, turacari bato turacakeneye gushikirwa na mwebwe, nimwabikunda bizoshoboka. Kini naco ngo tuvuko mwatubonye turi bato, twagerageje ibyo dushoboye, niyabimpanuro murayiduha nkuko muzamwe mubikora, habisigaye navyo twashaka tugira ngo aba trendit benshi nabavuze ko n'abanyeshure byiza ko aha anye dushobora kubwira ko atakindi kiro dusigaje kwiki bashobora kwisoza abantu bari, ariko bidakunze nahone aha ni mu kibanza ciza giteye iteka. Uno munsi dushaka turashobora kuharara mba kuko usibara duhaye, dushimira kandi n'uburongozi bwa iwabo n'abantu nabone baradufashije kugira ngo baduhe ikibanza nk'iki, baradufashije mu mugongo, tubabwira ati namwe mwakoze cyane. Shimira abamenyesha makuru mwese mwaje ngaha kudushigikira, mwabonye yuko si ibintu byoroshe ariko twabikoze kandi abatuyandi hitaho muri mwese mwabaho sana. tumukomera amashi cyane. Perezida avuze ati ibirori by'uno munsi bisa n'ibirangiriye hano, reka nenda bashimire abantu bashoboye gutaramana natwe, abaja mu mihingo itandukanye, abashoboye ko bareka ibikorwa byabo. Hari ibikorwa byinshi mwaramufise mwariko murimo, hari ibikorwa byinshi mwariko muriko murakora, ariko muravuga ati ino saha n'aka kanya no mwanya reka futura umwanya nze gushigikira urwaruka rw'Uburundi, nze gushigikira umugwi 20 Hit TV ku bikorwa byabo bimeze neza. Je mwashoboye kwa muteramana, nitwa James the best all the way from QFM. Duhure ejo kubiga saa 12 kugeza saa 5 mu kiganiro Burundi Breakfast kusabira QFM ku 97 n'ibice bitandatu. Dushimire abashoboye gufata mu mugongo aba televiziyo yose yari hano. Turashimire Dova, dushimire Ineza Magazine, dushimire Isamizi RFM, dushimire Isamizi QFM, dushimire kuba ishigikira
bino bikorwa kugira ngo bigende neza. Dushimire kandi radio Nguru na televiziyo by'igihugu byari hano kugira ngo bishobore kuba bishigikira ibi bikorwa kugira ngo bigende neza. Dushimira cyane by'imvamutima iradio sanzwe nkorera, iradio iriko iranaturera iriko kugira ngo bigende neza. Igice FM 97 n'ibice bitandatu MHz. Mwabonye yuko ababosi bacu bategeza baba bari hano kugira ngo bashigikire ibikorwa by'abana babo. Dushimira Arni Studio nabo basanzwe bafotora amafoto baje gushigikira bino bikorwa kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Dushimira kandi Buja Post TV aho sinoma vuga nibimenyesha makuru bisanzwe bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi bikorera mu gihugu cy'u Burundi. Dushimira abafotografe, dushimira abari mu buhinga bw'ivyuma, dushimira aba DJ, dushimira DJ Orgy, dushimira DJ Romeo, dushimira DJ Zoe, Dick nabone yari hano kudashoboye kudufasha kugira ngo ibintu bishobore bigenda neza. Dushimira cyane umuyobozi w'Isamizi Gico FM yashoboye gufata mu mugongo bino bikorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Dushimira cyane na DJ Fanny nashoboye kuba yofata mu mugongo bino bikorwa kugira ngo ushobore kuba bigenda neza cyane. Dushimira abavyeyi ba Ori King Pro The Black Gorilla bashoboye kuba baza gushigikira bino bikorwa kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nshimira kandi abagize umugwi 20 Hits TV baje gushigikira bino bikorwa kugira ngo bigende neza. Dushimira abadufashije muri security kugira ngo ibintu bigende neza. Dushimira abigeme beza bashoboye kuza gufata ibikorwa mu mugongo bashobora kubakira. Ndabwira ati Imana imezagire cyane. Dushimira cyane kandi n'aba n'uburongozi bwa hano mu kino kibanza iwabo n'abantu bashoboye kuduha kino kibanza kugira ngo bino birori na rino genekerezo hariko bariko harabera izindi manza zigiye zitandukanye kugira ngo bishobore kuba bibera hano. Musi ndavuga ati Imana ibahezagire, mwarahezagiwe. Come James the best all the way from Gico FM. Ciao ciao, merci beaucoup. Mujana amahoro, Imana ibaha amahera, ibaha amagara mazima, mwashobora kwikomera amashi, mwarahezagiwe cyane. Hasa abagenzi. Thank you.